Hello, j'espère que umeze neza. Uyu munsi mfise abantu baje kwiga ndabigishije gukora gato. Namwe mwese muca mwicara ngaho murabe tubigisha. Can I show you my talent? Bagi. Voilà, ora kunyera. Hello, mazina yanje nitwa Mukunzi Patrick, ngaba n'umupatissier muri Miam Cakes. Ngaba no munsi njega muri Jimbere magazine. Ngaba sanzwe ngunda mu bisanzwe ibintu bya création, ndakunda gucrea. Nico gituma muguma mbona n'ama cakes zacu ni du création nyene tuguma ducrea tukazana ibinyene bishasha. Ari kugira iki ngaha? Nyemba ndiko ndagira kushe ya mbere. Donc mushira ko kushima. Donc ni dushira kushimwe dushira kushe zibiri. Ya mbere donc ni kushe ya mbere donc imeze nka deshe mugabo tuyita kushe ya mbere. Hamira kabiri yendi nziza usanga twese tubuke tubibona mushira. Nziza cukira yo direct. Wanza gusiga hose. Bisanzwe. Donc iga mu bisanzwe ko kugira nyine ufate nga mugabo ko wagize creme na kibazo turondereza kuko nyakushake bari nini oya sinini iyi creme yose turaza kuyikurana na kimwe tuba duheje dushaka gushirako kushe ya kabiri direct kandi uvuze ko indera 5 minutes donc 5 minutes nya 5 minutes nyene ubu uri kurasiga sinon nga uhejeje ndahejeje kushe ya mbere kwa musanzwe tuba dufashanya turi babiri je ndaheza kushe ya mbere ubundi agacagira kushe ya kabiri donc kushe ya kabiri nje agaca agenda kugabanya kandi izindi kugira ashobore kugira kushe ya mbere donc nuko dukora reka rero ubundi ashobore kuza akugire kushe ya kabiri karibu wa kabiri yego. Hello, nitwa Ishinge Fasila nkora muri Miam Cakes. Nkafise imyaka 25 nkaba ndi umuhererezi iwacu. Ikintu nkunda mu buzima ndakunda création, ndakunda gukora ikintu mbonye ahandi kugira ndagicreye ndagisubiremo canke nkora ikindi kintu niyumviriye kugira nzane ikintu gishasha. Yego nkaba nkunda no kwambara. Yego nivyo. So aha tukiriye tudekora kandi yakusha kabiri. Cake ya harimo amafleur menshi donc chatu kira amafleur menshi rero Ari différent. Harimo bleu na ka blanc cassé na vert. Ya foto. Bere. twatangiye gukorana turi hamwe twese benshi baratuzi ko tuba turi hamwe kenshi. Twatanguye muri 2020 muri Mai. Bon ikintu cyatanguye musanzwe twatanguye gukora amaji ego gusa kurya twavuze yuko umwe usanga afise agakantu ko gucrea nyene niyo twashiye dutangura turavyiga muri YouTube kuno twotangura gukora amagato atari iyo nga mu Burundi. Kenshi usanga gato iyo nga mu Burundi zose usanga zuze nico kimwe zisa zose donc usanga byose ari bimwe. Turatangura rero turavyiga dekor zo hanze niho byatanguriye ego twashatse tuzareke rugire gishasha ntaziga cake za design
nivyo nico niho hanini twari duhagarariye kugira tuzane ikintu gishasha. Cette fois kubera ku couleur hari nyinshi zitandukanye tuyisiga yose dusiga partie gose. Jemba ndiko ndakora utundi tuntu ndakora igato ni sous forme ya jungle. Donc turarondera akavere kubera ya Dora dushaka kazane forme ya gaza. Ya gaza niyo dushaka. Umuntu arahari yatwansigiye kugira dushobore kubitangura ari mukuru wanje kuko deja yari afise boulanger akora, rero kenshi yarakunda kuvuga nawe nyene ko ashaka kuza arakora amagato, gukora amajus, rero ndiyumvira yuko naje nshobora kubikora kuko nawe deja ico gihe nta nasiya nini yarabifisemo, rero niyo mpamvu twaciye tuja hamwe tuca dutangura kwiga kuri YouTube kugira tugire nasiya. Niho vyapfuye. Yarayizanye iyo ide, yarayizanye uko nyene kuri umuntu azana ide ukiyumvira n'ibintu tuzobishobora, ukagira agakeke ukabona wapi swata ni ibintu nyene bitameze neza. Gusa nyene tuguma tubandanya nyene kugira umuntu aguma avuga ayo ushaka gukora akantu gashasha. Kuko twari dufise ubwoba, ntitwari twibaza yuko twobishobora ngo twoshika aho turi muri uno mwanya. N'ama ingredient si cyane zari zihari ngaha mu Burundi, ko nyene tugenda turabandanya ko nyene ntana yaraharahuka kuko dewe ico gihe twarazunguruka Bujumbura nzima yose, twarazunguruka kabisa, tukazunguruka tukabura ubwabo tukaca kubera n'ikintu twari twifuza gukora, twari twifuza gushikako, twari dufise ahantu dushaka gushika, vyategerezwa yuko dushiramo ingufu. Twaca tuza turarondera abantu badufasha cyane cyane famille, en tout cas famille nico kintu cadufashije kugeza uyu munsi aho tugeze. Kuri uyu mwanya nyene musanzwe Miam Cakes nyatangiye turi babiri kunyene, Miam Cakes twatangiye turi bane, twatangiye turi bane abajene kuri nyine abajene dutangura aga projet. Izina ryavuye, izina musanzwe iyo zina Miam ariyo 4 no ngaho indani. Ego donc iyo Miam niyo murabona ko ari Miam ngaho muri iyo Miam ariyo andi mazina ngaho indani nyene. Mukunzi arahari, Ishimwe, hari uwundi yitwa Mariam, uwundi yitwa Mugabo, Amin. Donc ni 4 personnes niyo gace kaza ka Miam. Twaratinya yuko twovuga ngo turafashe commande dukorera umuntu commande kandi atanasiyo tubifisemo, niyo mpamvu twaha famille kenshi canke hari umuntu yagize anniversaire muri famille agakozine niho twamukorera gato kugira dushobore kuronka commentaire y'abantu benshi. Donc gato zibishe, gato yaribishe, gato yarirura, yarigumye. Iyo dukoze ikintu caduhaye ingufu kenshi, iyo dukoze gato tugaca turonga feedback itari nziza, donc wacu usanga mu gatondo turazindutse kandi turakoze kandi rya cake nyene, turagiye kandi turayisubiramo, icyo twagize ukureka duhindure dushireko kandi akandi kandi cyangwa ugasanga twakoresheje ifarini neza ukureka duhindure dushiremo iyindi. Dushirako rero tu donc turapasa aho tubonye twose ahantu nyene ateze. Shirako bine tumushirako turabishaka bya biti n'ibikoko. Duplasa rero ubu ushirako aho ushaka, giye abari ku izina ryiwe ryo cija hagati ngaho.
ego impinduka zarahabaye kuko twabivuze ntitwatanguye guca twatanguye turi hasi cyane twatanguye turonka amanegativite menshi mugabo ubu turonka ibintu turonka feedback nziza kandi turishimiye twatanguye kwemera amakomande kuva kera nuko nyine feedback yari nziza rwose mugabo twatanguye kuronka amakomande kuva kera client baraza gusa kuva kera twari dufite utu design twiza dutesa nawe keke indani itari imeze neza mugabo design yari isa neza twagerageza tugatanga agakeke gasa neza gato ya market dukora assistante ego rendez-vous umuntu arayisaba 2 jours avant mugabo comme si dukora n'amakeke design canke gato za mariage ou passe à commande une semaine avant hamaze design 3 jours avant conseil twotanga kandi bajene ko wokora akazi bakareka kuguma muhira kuko natwe aho tugeze ubu bon ari ikintu caduhaye inguvu nyinshi yari competition twagize competition ya meilleur gâteau yateguwe na Pam Channel iyo competition musanzwe niyo yaduhaye inguvu yo kuja kwiga kuko twe twaciye tuja kwiga muri twagiye twese hagiye umwe hagiye Faswila yagiye kwiga muri Tanzania acagaruka rero niyo twaciye dutangura yo gukora rero amakeke rero asa neza vraiment n'ama ingrédients donc ama ingrédients rero twaciye tubirabira rero muri pays Afrika muri Tanzania ibintu ukuntu bakora akabanga ni ukwiyemera akabanga kashikanye ngahano kwiyemera nariyemeye mu bintu byose nakora naho naronka feedback mbi avuga ati jewe n'ubundi nzobikora kandi nzobishobora akabanga twakoresheje kunyene kwiyemera ama no muri competition twagumye tugenda mugabo tuzi yuko nitwe tuza kuba ba mbere twe tuza kuba ba mbere mugabo icyo twasanze si ivyo niyo twaciye turonga rero yango vuye kuja kwiga ko kabanga novuga oya competition ahubwo nitwojaye oya uko nibaza competition isubiriye twoba nk'abajeri muri umwanya mu busanzwe kuko ubonye icyo twifuza ikintu imana yo impaye ubashaka no kiha ni patience kuko kenshi muri aka kazi kacu duhora n'abantu benshi batandukanye bafise ingeso zitandukanye gasanga nk'umuntu araje yakubwiye ngo donc muravuganye byose je nshaka gato uyu munsi n'uyu ukaca umubwira ati bisaba yuko urungika utanga avance kugira confirme gato yawe mugabo ugasanga ntabyo akoze kandi we wabimubwiye akacaza uyu munsi ngo aje guhekipara gato yiwe kandi atigeze akonfirma rero ukaca usanga nyene kubera ya patience nyene ukaca usanga ndayibuze nshaka gushavura kuvuga nabi donc ico nico kintu nosaba Imana ikintu Imana nosaba kweri kweri ukwihangana musanzwe kuko kenshi ko abivuze nanje nuko nyene ari igihe usanga umuntu arakwandikiye ashaka gato ivyo ugasanga uramuhaye amafoto aravye yifuza gato ngiyo kina kibazo ugashimubwira bisaba ukuntu kugira ibintu bigende neza ugasanga wowe ntakima kubwiye ugasanga umunsi wageze atangura gutelefona wowe ndaje kwitora ibikiya ivyo nivyo usanga uratanguye kumwisha nabi twe twababwiye mugira uko umugamwe n'umushaka kugira ukwihangana nivyo novuga bihora bishika ugasanga dufise komande nyinshi umwe ugasanga aragwaye ntiyumva neza canke si hari ntari présent ahubwo bicangira inguvu caniha umwete muri jewe uvuga nti reka nkore nihuta kugira ashobore guhereza komande z'abakiriya bose kugira baze kuzitora ku mwanya wabo ziri tayari gusa iyo dufise nka komande nyinshi antuka iryo joro sindyama ndara ntiyumvira eske jo igenda gute eske jo tuzoheza kare eske urya wa midi azoshika twamuhereje rero ugasanga ndyamye ntafise amahoro nta tiro ndonka mu gatondo nkavyuka kare ico kintu nkora naco kenshi
iyo tufise amakomande menshi mu bisanzwe ndibaza ca tugira inguvu nyinshi umwe yaca akora cyane mugabo kenshi ntibikunda gushika kenshi iyo dufise amakomande menshi twese tuba turi hamwe kugira dushobore kuziyeza kuko umwe wese arafise timing yiwe keke aba ayishaka genda keneye gato 11h donc uragerageza iyo 11h kugira ushobore kuba wayejeje iyo gato avantage dufise ni uko novuga yuko twumvikana donc twahuye hamwe kandi dufise na ide zimwe kuko umuntu ashobora kuzana ide yiwe ya gato ashaka ugasanga afise image yiwe kandi ugasanga afise image yiwanje donc tukayishira hamwe tukazana ikintu ciza donc niyo avantage novuga sino tuba dushaka nawe dukore n'abandi bantu nuko nyine tuba dushaka umuntu afise nka ide ziwacu ushobore kuzana agakreaso kiwawe nawe nyene tubishire hamwe kenshi tuba twumvikana rero hari igihe bishika iyo tutumvikana urumva umwe wese aca bakonsantre n'akazi kiwe umwe wese aca akora ivyiwe iyo tutumvikana naho usanga uriko urakora keke ijya kriya nyene yagusavye mu bisanzwe twe ntituba dushaka dukore keke ijya nyene tuyisubiremo dushaka naho watoye keke tuyihindura ubibone kwa kundi nyene mugabo tuyihindura mugabo mugihe tutumvikana tuguko nyene intambamyi dukunze guhura nazo ni kenshi ni y'amatara ugasanga nta dusekamo nyinshi mugabo amatara aratuvuruze ugasanga uyu munsi ntidukoze abakiriya bamaze gutanga komande zabo ugasanga tubabwiye ko bidakunze kubera ikibazo c'amatara ugasanga umukiriya yatanze komande kuva kera nka une semaine bien avant mugabo ugasanga n'amatara ahari biratugora kugira tumubwire ko ivyakunze kandi ntushaka kuja kuyikorera ahandi kuko umwe wese afise ukuntu akora utanze komande ahandi umva n'umukiriya nk'uwo asanzwe ari umukiriya wawe ukaca umuha keke ikozwe n'ahandi aravyumva donc uba wishe clientele yawe iyindi ntambamyi ni kubura amaproduit amwe ngaha mu gihugu cacu biba bishika umukiriya agashavura cyane rwose nico kibazo nyine c'amatara urashobora no kumubwira no munsi ugasanga keke we yakeneye no munsi ga 14h mu gatondo ngabitse ugaca umubwira ivyakunze ko amatara wumva agashavura n'ibindi bigenza gute wumva natwe na kimwe tuba dufise ico twamufasha ngaho ugasanga umukiriya yashavuye rwose ico gihe tuvyitwaramwo nabi kuko biratubabaza ntituba turiko turakora kandi n'umukiriya agenda atanezerewe donc biratubabaza cane n'amahera baducitse yego umugambi urahari wo gufasha abandi babikunda kugira tubafashe tubigishe kandi na benshi baba babidusavye ni benshi ngo tubahe formation mugabo kuri uno mwanya ntibikunda kubera tutaragira na emplacement nini ahantu dukorera nini kugira umwe wese aguma akora sino turabikeneye turashaka n'abandi baze dukorane badufashe turabishaka rwose avant twarakoze ipiripiri nawe nyene yari yitwa Miam Pilipili kandi twarayikora yari yatanguye kumenyekana mugabo ntitwashoboye kubandanya kuyikora kubera umwanya wabaye muto rero uyu n'undi mugambi nipfuza kandi gukora kubandanya gukora w'ipiripiri si piripiri gusa hariho n'amajoro na peanuts arachide niyo twayigize yitwa Miam Karanga mu bana banje ahubwo nifuza ko abana banje bose bokora kuko n'umwuga nkunda navuga ko uri mu maraso antuka naho nomara umunsi umwe ntariko ndakora kuko landi niyo kwanje yacu n'umunsi wacu tudakora rero landi ihera numva umenga ndabuze ikintu mu mubiri kubera mba numva ntakoze ni ikintu donc camaze kunyinjiramwo ndakibuze rero nca numva umenga ndagwaye rero nifuza ko abana banje bobikora bobikunda bon jewe Jesse novuga yuko nifuza n'abana banje ko bobikora ivyo umwe wese azokora ico ashaka sino nifuza ahubwo aba jeune
abajene ko boza kuko dani y'amagato je murambona ko ari abajene cyane twifuza no kwigisha abajene cyane ego ama entreprise tumaze gukorera ngaha iwacu mu Burundi hariho Bankobu, CRDB, Estis House na nyinshi n'imaka tuzaba antwari nyinshi ama design dukora hariho abakiriya badupropoza canke natwe tukabapropoza ugasanga umukiriya akubwira ati umwana wanje akunda iki arakunda Sange cyane shaka muzomukorere gato ya Sange tukaca tumukorera gato ya Sange canke ikindi kintu bivanye n'ikintu umuntu aba akunda ese utagifitiye ni hamwe twatanze gato warasubu twenga ahubwo twatanze gato ahantu iyo gato baca tugira video bayita yasi donc rero bwa mbere bayita yasi tugitanga ukuntu gato iraruma ngo twagize ubwoba turavuga agiye boza no ngaha mwese twibutse umva turatwenga ego abakiriya nibo bayitaye ngo yanatunaniye gufungura kubera ukuntu ibishe ngirarura ntushobora kuyifungura kabiri niyo munsi niyumvise nabi mu mubiri wanje ndavuga ati oya sinshobora kubandanya gukora ibi bintu tubirebe twumva ko twobiheba Fabien mugabo yamye tuba hafi iratubwira ati oya nimubandanye mugashobona ubu abantu barira ari ubundi ashobora kuzajya muri biro akarira tutamukoreye gato n'ahandi yogenda atari hajya ibintu biduhana ingufu hagati yacu ni ashobora usanga umwe ataye intege zimuhetseho mugabo uyundi nawe ugasanga nuko nyene mugabo ntashake kuvyerekana akaca avuga ati reka ndamwereke uko dushoboye reka ndamuhe intege kugira tubandanye dukora tubandanye tunezereza abakiriya bacu dukiriya n'ibindi bintu ari igihe baduha amagato ugasanga baduha n'gato ubona yuko iyi gato nayo twoshobora ayigiye mu bandi mubazi gato kubera ubona ko twoshobora turayishobora n'umwaka tuzawugira kwiyumva nibyo kuri natwe twogira uko bica bikunda ugasanga turabishobora tugasha tubishobora n'ubundi si misi yose si umwe abadekohaje uno musore ashobora gusanga ari jewe ejo ugasanga niwe mugabo tuguma twakorajana nyene hagati yacu tukaguma dukora ubwo mu myaka ibiri nawe twavuga mu myaka ibiri Imana ikaduha ubushobozi kweri twibona kure cyane ego kuko turashaka turifuza no kuja kwiga kandi mu mapays development apana ngaha twagiye kwiga turifuza ko twogenda za Niger Oman naho bari developer cyane ego ko twe dushaka mu bisanzwe tuzane création charge ego gato yacu ikintu gitandukanye n'izindi ni go ni sava dukoresha umuntu ashaka kuvuga ati nshaka gato ya vanille mugabo uriye gato y'ahandi hantu ya vanille ukacirya n'iwacu ukumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye donc go nico kintu gikomeye muri gato naho decor yo bambi mugabo ikaba ari nziza ifise go nziza ico nico kintu gikenewe cyane ari izindi gato baduha dukoreza design kumva ubwoba n'uzoshobora ugasanga bagwaye n'isakoshi bisubiremo ari undi munsi baduhaye ketchup tuyisubiremo donc yumva ketchup tuza kwishora mugabo ugasanga yanga uvu nyene wundi none ketchup iroroshe turaza kugira uko ugasanga turayitora n'amafiriti tugashiramo ari gato twagize ketchup n'udufiriti pembeni kandi kenshi dukunze kuvuga batange commande kare nk'izo za forme kugira ego turazi gukora amagato mugabo birakenewe yuko tuguma twiga kugira twavance rero tuca tuja nko muri YouTube canke muri Pinterest tukiga tugati iyo ketchup tuzikora gute eske tuzohera he kugira tuyihe iyo forme ya ketchup katsanga mu iyo minsi ibiri twabasavye niyo turiko turigamwo natwe kugira tumenye ukuntu tuzobikora nibigira badushikira bakaduha forme tuyisubiremo tukiyumvira ko iryo tunaniye
kuko ari n'umunsi baduhaye dukore kamyo izana bijya ibintu by'imizigo donc twaricaye hamwe turavuga turayishobora turayikora kandi twarayishoboye cake design naba nakunze twize gukora ni cake ya mbere twatangiye gukora y'ikirato ca Air Jordan donc yadufashe umwanya munini kugira dushobore kubikora gusa narayikunze ko ari cake ya mbere tuyikoze design kandi kikaza ari ikirato nyine n'amarase byose. Cake design maze gukora yanjyoheye yari y'ikirato no isakoshi ya Chanel ndayibona kuko nsanzwe nkunda amasakoshi mugabo nta nimwe iranduhisha novuga ngo yaranduhishije ahubwo cake za mariage nizo zihora zinduhisha kuko ni ikintu bisaba yuko witanga ukora iminsi 2 iminsi 3 uriko uragikora ukuntu uyimonta kuko bisaba yuko uyimonta neza ku buryo ntigwe. Cake twifuza gukora iwacu tutarakora ni cake y'ishusho ya president wacu ikaza ari design cake design ishusho giyo nyene haziga cake za design muga tukakora ari cake y'ishusho y'umuntu twifuza rero gukora ya president ku buryo duheza kuyikora tukaca tuyikata bunene tukaca tuyirya cyo twifuza kubera ngaho iwacu benshi ntibaramenyera izo cake za design rero giba ari irya mbere babonye cake y'ishusho y'umuntu rero twifuza yuko twayikora hama tukayikata kugira twerekane yuko ari gato ushobora kuba ari gato ego ibintu by'amagato birashobora kubeshaho umuntu kuko n'ibintu biri nk'amahera kuko twe deja turacari iwacu muhira mugabo turafasha abavyeyi tukigurira swatara amavuta canke impuzu tutarinze kugura abavyeyi canke bakuru bacu kandi twarashoboye gukuramwo imodoka imodoka yacu turaguramo ibikoresho bitandukanye bikomeye swatara amamashini ni ikintu kidutunze cotunga n'umuntu. Turabashimiye Jimbere Magazine kubona mwatwiyumviriye kuri uno munsi twabaye abavite banyu murakoze cyane karibu kandi imiryango iracuguruye twaba tugiye dushimire n'abakiriya bacu babandanya badusapotinga badushorera turabahaye ikaze kandi muze ku bwinshi. Adresse ni Mwijabe ku batahazi Mwijabe impande yo ku Mutoyi hasi yo ku Mutoyi turafise na page ya Instagram ari Miam Cakes 1 ego na TikTok uko nyene karibu cyane murakoze.